shower. Baby shower kuya. Baby show. Mubebe msi. Amala. Ozei. Bebe ali. Turirimbire akaririmbo tumukeza ribe nk'ikisabukuru ki. Tumukeza. Turanezerewe kuba dukoraniye hamwe n'uwo dukunda turahimbawe ndazi nawe aranezerewe abakunzi b'Nsoro muze tumushigikire mu gusangiza abandi kugira ibikorwa bigere kure ibamenye ku Burundi erega natwe turashoboye erega natwe turashoboye tuvyamamaza amahanga babimenye ko mu Burundi hariho Soro Sohoka. Ingo baby shower. Baby shower kuya. Baby show. Mubebe msi. Amala. Ozei. Bebe ali. Kazaneza. uraza kubivugiramo Vamos fazer agora com detalhe, não?
Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Step Media channel progress for this industry ya Buja Flavor cy'ikinyamakuru cyo kibazana cyangwa mu industry ya Buja Flavor ngo soma tuko muciye muhora mubandanye mu vy'iwanyu jere mu gatiki waje kuri mikuru kuri Beni behind the camera is a professional ndi muri wa muryango nyene w'urukundo one love muri bwa nyene twama tubabwira muri ya nuvuga ya team nyene nziza urayitse ya 3 fa harimo abantu benshi cyane harimo ba Libert harimo ba Fari c'est pas harimo abantu benshi cyane yes bafise urukundo kandi urabona yuko bafise abantu babitayeho vraiment baguma bagira ama surprise apimisha kwa na jalousie atari Libert bari muri leta bitiko chini ya meza hapa likibitoa itakuwa problem sana. Yes, turaza kuyaga byinshi araza kutubwira impamvu we kubwiwe kuntu yavyakiriye nibikorwa vyiwe bishobora gutuma abantu baba interesse cyane ku buryo gushika bamubwira ibintu nk'ibi. Si vya bose murabizi. Bo turabibona ku bandi ariko bo kuri bo kubera ikibogwa bagira ibintu by'ama surprise. Fani warayimugire rya la fa passer we bitiwa bakamuchapa chapa pare ngo bitiwa ngo mama Africa. Ubu naho Libert tuza kuvuga wani papa Africa kandi baraza kutubwira umubeo bamusize. Reka tuvugane n'abafana babo babategura kino kintu ciza batubwire impamvu yes batubwire n'igituma nico bashaka gushikako nico bifurizana novuga na cyane abacteurs babo reka duhere kuri yari impande yanje bite Sawa Libert Mr muona leo Libert we kunywa ji hapo mimi na utaona ndikumwe na ba Libert nga bite sawa biraza neza cyane tugire NSORO tugire NSORO iryohere bose twikine tugire NSORO iryohere bose kucinyishura bagati tugire NSORO iryohere bose tugire NSORO rero iryohere bose biraryoshe cyane bite rero ni sawa biraza neza nuko turashima bakwitande Sabimbona Soline kuri ki Soline ari ngaho kubera filme ndundi filme ndundi juste kuvuga Fani UMUPFAKAZI NSORO Libert inde ni bose ariko ahanini ni NSORO niyo yadukoranije NSORO NSORO guys kubera kino uno munsi wahisemo kuza kwifatikanya n'abandi bagenzi bawe ku bwa NSORO ni filme nziza kandi twarayikunze cyane ujye urakunda imigeri cyangwa bya bindi bavuga ngo abakenyezi murakunda babakubita ntabwo dukunda abadukubita ngo wajya ngo mugabo wanje atanga ubise simenya kwa nkunda aho barabeshe bigenda gute icyo ukunda muri NSORO nigi harimo inyigisho nyinshi imwe uswakuye muri NSORO urabona hajya NSORO yakinye sofu hari ukuntu bitiranya abantu yitiranya abantu kandi bavuka kandi baramahasi yego nyagira amahasa bya vrai sinzi namahasa nabyanzi batwereka kara amahasi tujye umupfakazi na umupfakazi inyigisho nakuyeyo Berize mwicanye yego turagiye ku bandi Berize umwicanyi wowe akuyihiba umupfakazi witwande kwanza nitwa Genevieve Genevieve twari Geneve gusa muri Ukraine nageze Genevieve none si Genevieve none mama rawo nakeneye iki mama rawo akeneye ko mushigikira uramaze kubona umuntu ari kuri place donera kumashira n'abafu hari igihe usanga biri ngombwa nyene ko biba yego Genevieve bite ni sawa cyane muri cyane kandi uracuraranga oya sincuraranga gusa ndaririmba turirimbire akaririmbo tumukeza Libert nk'iki kisabukuru tumukeza turanezerewe kuba dukoraniye hamwe n'uwo dukunda turahimbawe ndazi nawe aranezerewe abakunzi ba NSORO muze tumushigikire mugusangiza abandi kugira ibikorwa bigere kure ibamenye ku Burundi erega natwe turashoboye tubyamamaza amahanga babimenye ko mu Burundi hariho NSORO reka tumwumvize ibyo ariko aravuga Libert wese kuvuga wowe uvuze
Nsoro hamwe yaraje muri stage nagira ngo yatanga Chindi Nsoro none Jera vyevre kuriko Imana jera niteze ibintu jera niteze joyeza nive none je ne veux vraiment kumbe yarafise indicade yarazanye Libert wene cyane nari maze igihe ndayitegura ntumbwire for real kirarize ewe wese nakubaza na byinshi urampejeje urakoze cyane Genevieve urafise YouTube ego ndayifise yitwa gute niyo kwizera Genevieve okay bagukurikirana rero mugire subscribe mwese mugire kandi mwese muvanga amagize subscribe mwese babikore warahejeje wabimenye ryari ko afise YouTube haha chambarira witwa gute Josiane afise izina rimwe nk'inkoko cyane Nduwimana Josiane akaba asanzwe akunda Nsoro ukunda Nsoro n'umufakazi muri make filime ndundi ariko turi ngaho bwa Nsoro ni igiki uhora ukura nk'ikigwa muri Nsoro nk'ikigwa ikigwa nakuyemo banda kubaza warikurikirana ewe bagabo abigisha bo buri kandi umwigisha wewe nyisura none tubaze nyisura warayikurikiranye mugandagize ingorane narayikurikiranye ndamubaza cambaza kubisanzwe nagira ndakubaza kugira ngo nihagira ikintu mvuga ntuze kumbaza ngo none ngo ibyo birimo sawa ana hari ahantu Nsoro bafata abakobwa bakabajana ahantu warahabonye narahabonye sawa rero agaca agerageza uburyo bwose kugira arabe ukuntu yobakurayo kubasova kugira ngo baveyo hajya ahantu rero harakwigishije ego vraiment uko umuntu ashobora kuba bamufata bakamutwara ahantu hatari heza ariko undi muntu akagira umutima wo kuja kuhamukura wakivyeyi kugira ngo abakureyo baveyo kuko urabona nkahajya ahantu ntaba ari heza kweri biragoye umupfakazi cyane cyane hajya ahantu ha Berize rero ari ahantu Berize egome yari karatwigisha muri make kandi abantu bameze nka kujya kwa Berize bariho kandi na benshi ukazana nk'umuntu umuzane ngo akubera umukozi kumbeje kuri target kugira akwambure n'utwara Ufise ubundi hajya vraiment agutwaye umushinga naherega hajya bakwambuye Fanie tuje tuvuga Fania tugire Fanie Fania aratubwira yarisize umwana sibyo none Josiane bose biti ça va neza cyane afumenga sanetse ku cyangwa uri muri Soro nawe no ntabwo ndimo ariko umufakazi nanye nabwo ndimo Fani musani huyu hapa ndo mufana la unafana na estime ndakunda ibikorwa byabo of course yeah unaona kwa gusa na estime je ne pense pas voilà quoi mwene wa aramwanga estime non pas du tout muri film birabaho c'est pas ça dire ngo ndamwanga mugabo ivyakina ari abantu bafise comportement nk'izo bafise and of course nibaza yuko bivanye n'ingene yakina l'objectif ndibaza yaya ma film que ça soit Fanny canke Soro of course Ribat ni nyigisho baduha of course hari abantu mu kibano bafise les comportements zitandukanye nka kujya donc nibaza yuko une fois tufasha kanya tukicara imbere y'ama television canke tukaraba bikorwa vyabo inyigisho tugenda dukora mu cyo kintu gikuru que ça soit estimé canke que ça soit Fanny canke Ribat ivyo bakina byose biraduha inyigisho c'est pas à dire ngo bijya bintu bakina ngo niko baba bameze mugabo of course biba ibintu biba bishatse kutwereka ko malgré tout hari aba bafite des comportements nkazijya hariho ico message babashatse gushikana of course antake umeze nka kujya ufite comportement nkijya bigire ikintu biguhinduyeko kabisa bigire impact nziza muri societe yes ni kibazo ncarifuza kubaza ati mbega kuba uri ngaha kweri kuri ngaha of course ndi ngaha
nk'umwe mu bantu bakunze ibikorwa by'aba bantu of course ngaha mu Burundi hari benshi bakina ama filme ariko novuga yuko nyimba umuntu nuwemeraga ko avaremera ko kazi kwiruka kabisa so nyimba hariho benshi babikora ariko uravye c'est pas dire ngo ndumufana ariko ushobora gufata umwanya ukaraba exactement est-ce que aba bantu uyu mwanya bafashe bakora bino bikorwa hamwe Imana yo baje imbere kabatiza amagara bakabikoranisha akabarimwo bakabandanya kuri ritime barimwo urashobora kwimagina dans l'avenir aho bishobora kuzabishitse Imana ibashoboze ntibacike intege babandanye ntibaze nka bamwe bariko baraze jo bundi parce que hari ababiza mu bafise izindi target kwinjoyinga vy'umwanya muto kumenyekana vy'umwanya muto ariko c'est l'objectif tumaze kubona na kisa soit fani canke soro target yabo mbona umenga ni ivyo je personnellement nabonye ni kumenyekanisha igihugu ni gutanga cyane message kandi iri clair kabisa message ishika je kubwanje na manifuza yuko bajya abantu babiri bazoronka audience ku mukuru w'igihugu wari byo navyo wifuza oh wow ore wish how can I say nico kintu gikuru antuka umuntu wese ngaha mu Burundi yaba ari byo yifuza kandi ça sera une bonne opportunité kandi I'm sure même notre président son excellence nibaza ko aronka opportunité rimwe na rimwe yo kuraba ibikorwa biriko birabera ngaho kuko n'umuntu akunda la jeunesse donc nibaza yuko même film arayironkera umwanya nibaza yuko d'ici peu dans quelques jours tuze dutangare batumwe ko bakaronka umubonano kandi nibaza yuko bafise vyinshi bashobora gushikiriza que ça soit iciyumviro kugira ngo baserukire n'abandi benshi batobaronka iyo opportunité kuko ivyumviro vyabo birarashe kabisa kabisa yes izina gibo bibaza ko ari inde bakunzi ba Step Media 257 ya nitwa mazina abavyeyi banyise nitwa Mwizero Jean Clovis aba mu Burundi yo of course mba mu Burundi ngayi Bujumbura no pas du tout diaspora nchorera madame sasa kale pembeni yake bikwaye wicaye hari yagira ngo beje iri ngaho mugabo ntamukwagira no ahubwo hari yicaye wundi inde oya inde black ujya ari kuri kamera ya oriya ariko aravugana na Fani ujya hanye ujya kumazunguruka Fani ngo yambu yo kitagute banyitwa amazina abavyeyi bampaye n'ikigeme Aline ariko abenshi banzi kuri kiki Alcala Alcala weza ko jazi kubera iki Alcala yari umukinyi wa filme filme nukita ikiraza neza ko nazira abakera yari umu acteur cyangwa actrice yego yari umu actrice muri gaya Ashok Samrat hama iryo zina nyene arangyohera cyane uwo mukobwa hama carirazamwo Alcala ucuraji bace barari kwita Alcala none je wagiyise yego hama ujya muntu yisi mufakazi je ni mu kiganiro bana uko mu kiganiro cyafani mufakazi ni inde nyereka mufakazi tuzi ko ari Fani NSORO ni ni Ribat je tuzi nga yego okay sawa twibandanyirize rero Alcala turagiyita rero yego ncharavyita nyene bizuko nyene abantu benshi riko bakunda kuchaba kumamagara wisunze mu actrice watubwiye nawe wewe kuno biraba urabona yuko uzokurikiza ibikorwa byiwe canke bon jewe nanje uko ndavyumva na nifuza kugira kuri filme naho mbona mengo ntibiko birakubera urazi je no kubwira ko vyo kubera umaze kuvyumva deje yamaze kubera kuko urabara ujya yicaye hariya yicaranye na NSORO hajya nawe nyene nuko yavuga ke ariko urabona ihageze ubu ni mama lao mama Festikabe mama kabe ujya ni imfura Festikabe ujya je kubwanje ndabona ko vyukunda rero Imana ibishoboje ko byose ni Imana uramwegera zo bigufasha ndashaka kumwegera navyumviye antuka kwimusabiye
abajejwe ico gikorwa bacumvise. Kwizera no gukora cyane niko Fani avuze. Ego. Uravyizera? Ego. Uzoba ikigaba. Oya. Kuko nawe yagomba bihebe ujya mugabo aca kubita inkoni nyinshi cyane. Ujya aratunani bijya. Kani mvugire make. Wavuze ko witwa gute? Nitwa Aline. Aline. Ngoje ngaho kuri. Bona jengaha. Cyangwa ukora ringana nkanje. No. En fait, najengaha kubera ibikorwa bya Nsoro. Ni Nsoro dukoranije hano cyane. Ukunda ibiki muri Nsoro? Bon, ndakunda ukuntu afasha, ubufasha bwiwe. Abakobwa barakunda umuntu akubitana ibigera afasha. Murapenda gabayero? No, umuntu afasha wese natokoresha imigere. Hari abana. Murakunda baye? Turakunda abantu bafasha cyane. Uragutsirose umugabo nka so. Apana so, umugabo nka so. Byitse. Kazaraza kugufasha. Waje kubita kasha kaboneka Nsoro. Bisa ndakubisi. Bose bita. Sawa mutanga. Birazare. Ego. Bakwita gute? Aimable Nijimbere. Aimable Nijimbere. Aimable Nijimbere akaba asanzwe akora iki mu buzima busanzwe? Ndi umunyeshuri. Uri umunyeshuri. Ukaba uri ngaho gukora iki Aimable? Naje mu bikorwa byo gushigikira Soro. Kuko bibera vraiment umukinyi mwiza dukunda. Tumwereke yuko umushigikira. Tumushigikiye. Ibikorwa vyiyo kandi bibashika. Cyane gose. N'ubwa mbere muhuye na Libert cyangwa mwari musanze kumara maze kubona? N'ubwa mbere umubonye. Nahora ndamubona mu image. Mu image gusa. Umubonye face to face. Yego cyane. First time. Yubaho. Yego. Nta byinshi ndakubaza. Merci. Bose bite. Salama kweli. Hewe rero sa wewe ugishika ngaha mwari babiri hari wewe ntuke. Naguma nifuza kubashikira. Okay. Wewe nakubonye ariko aba Ego. Wow. Par contre urujyano nabonye rero nabonye ujyari. Voilà, vraiment je suis désolé vraiment. Ndasavye imbabazi. Okay. Ego. Nabonye wewe ntujya ugesera bwa ujya nabonye kwera nigeriye. Okay. Akantu karababereye wewe. Ego, merci beaucoup. Merci beaucoup. Byagenze gute rero kugira ngo mubwe mu buronke mwenye naba nawe ntibaburonke? Bon, okay. Ikintu cyambere novuga bon ni nko kwatanga ibibaza nabandi. Dukoraniye hano nk'abafana ba Libat tuzi cyane nka NSORO the hero muri film muri serie iriko irabikora neza niko nabivuga ego NSORO the hero hanyuma nk'abafana biwe na jewe nk'ukoroheje kubaza uyu mugenzi wanje ndi mu bantu bari bifuza kumubona face to face n'ubwa mbere umubona ego warumubona ku mafoto ndabona mu image muri ego bon nari nifuza vraiment kumubona amaso yandi kubera of course mvuze Nsoro barajana baya babiri uvuze umwe barajanye ego kubera Nsoro umufakazi exactement na mafilme abi wona wewe umufakazi wa Nsoro bwana ego bakia kwenye huko bon aba acteur babiri donc acteur nka Nsoro na actrice nka Fani twese mbona abantu benshi bashobora kuba bifuza guhura amaso yandi hanyuma nk'abafana biwe je nane nifuza kuva kera yuko bikunda nozo mbona amaso yandi hanyuma ndakurikirana ibikorwa byiwe kuva ntanguye kubikurikirana hagera igihe rero ndabona ko bazanye iciyumviro cyo guforma groupe WhatsApp y'abafana biwe hama ndayishikamo ndagira amahirwe ndashikamwo hanyuma no twatangiye rero kugira iciyumviro cyambe bon ikivuka iyo groupe twaje tugira iciyumviro cyuko ikintu cyambere cyo kwihutira gukora ari uko twona tukagira rencontre tukabonana nk'abafana biwe tukamutumira akaza tukabonana komsa tukaganira tukamubona tugafata agafoto bujyanye n'agafoto k'umustar ego ari duba dufite byinshi twumva twomubaza dushobora kubariza muri commentaire ntaro umwanya kubyishura cyangwa ati nakajyo keza kuko twashobora kuganira tukumva byinshi byiwe akatuganiriza nk'abafana ego hama rero turi mu mwanya twari tukivugana ngene tuzohura no haje kino cyumviro cyo vuga tuti nk'abantu tumukunda foko twogira ikintu kisa nk'ikituranga kituranga naco cyambere twase tutangura kwiyumvira yuko twakoresha udupira turiko foto yiwe cyangwa turiko logo yiwe mugabo twahise dukoresha turiko foto yiwe kugira ngo naho twoca aho nagenda taheshi bagiye barambaza ati uyu muntu ari ngaha ninde ababwira ati uyu nimba ushobora kubukurikirana filme ndundi filme zo mu Burundi ukabutamuzi vraiment uracari nyuma hama ngaca mbonera akajya ko kubabwira ati uyu bamwita NSORO the hero tumuzi amazina tumuzi komeye yiwe ni Libat
iradukunda n'umukinyi wa film hano mu Burundi bo biba bimeze gutyo komsa ego ndaryohewe rero cyane kubona turi hano kubona ashoboye kumubona face to face bo n'umukinyi akina neza n'umukinyi novuga ngo iki yandika neza film like ibintu byinshi no muvuga ko mugabo n'umukinyi mwiza muri rusange ego film yiwe ariko arakina vraiment ndazadimira ndakubaza ubu wakreye ino groupe oya groupe sije nayikaye icimviro rero wakizanye cuko twohura ego ndashobora kwandi mu bashizanye ego ufise impamvu rero yakizanye icumviro aradusigure vraiment bikuye boss ego uzoja kumusaba libera uzomuvugizi wiwe abinkundi kuko ibikorwa vyo byinshi numva urabizi cyane ego libera vraiment uyu muntu jewe nambajije kuva akamaro cyane mu bikorwa vyawe nambajije kuva kuri episode yiwe kushika ahageze ubu kuva ku yambere koja no kubwira ingene zagira kurikirana bo ndamukurikirana gatanu kuri gatanu yaba ndi libera je nagucandira merci sana Mabuja bikoye Ni sawa. uko bien afu uko calme Oya, ndavuka. afu mu Kiswahili Oya, ndatunumva. je navuze calme wavyumvise Ni Kiswahili? bitere Ni sawa. bakwita gute Ivete iradukunda. Ivete iradukunda nta wundi mu Ivete twahuye hari nta wundi okay ni Ivete wa mbere dufise ngaha Ivete kuri ngaha kuri ngaha Jewe ikintu kitumye ndi ngaha nuko naje nk'abafana ba Soro. Nk'umufana wa Soro. Twaje kumushigikira icyambere twari dushaka kumubona kuko twari tumuzi ku ma image. Ngambere umubonye. Ni ngambere ndamubonye. Uvuye ngaha ibujumbura nyene canke wafasha kabisi kagukura ari ruguru? Oya, mvuye ngaha ibujumbura. Mbega twese turabo ngaha mu gisagara? Bonga tumenyekana twamara kwidondora mugabo bose bari ngaha mu gisagara bava ngaha mu gisagara. Si bose. Haraje bava interieur. Ego. Na wewe? Naje mva mwijabe. Mwijabe urumva ari hafi. Ko wabonye Libert wabyumvisemo gute? Ko jewe bwa mbere mbonye umustar wanje nkunda naragize ibintu byo mu mubiri namusimenga umubiri nawusize muhira. Nabisi binyanya. Icyambere je naryohewe cyane. Nkuko mwoza sinzire je naryohewe cyane kare batubwira ngo ubonye umukuru w'igihugu cukira amaso ribe ndaza gukira amaso mugani twaje sinaje kwivuza oya bisanaje kumushigikira oya sinaje kwivuza mama la unisitwa weye no sinaje kwanza wisugishije gute kwanza wisugishije gute sinaje kwivuza umutima naje nk'umufana wiwe waje nk'umufana wiwe turetse ibinye mwakoze byo kuza kumuraba nk'abafana nta kandi gakado waje umuzaniye Libert surprise irahari yayibonye surprise yayibonye ibindi byose aracabona narindi bana kuzo surprise izo biracaza hewe nukuri ndaturaifatira bisi niba byabyinshi we narindi ibyo ndakushimira cyane merci beaucoup mabuja sasa urere mama nitiri wakwembetse iki kwembe rero bacita Libert uyu mushoro bawita NSORO mabuja bikwaye namahoro beza neza ndabona problem urafise akanyamuneza kwe cyane uraryohewe ego ndanezerewe cyane ndanezerewe cyane wari umaze kubonana n'ujya musoro n'ujya mu papuro mbabari ego mwari umaze kubonana ni rya kabiri mwari umaze kuganira twaragumiranye turaganira ati sava okay nkeneye kumenya umunsi muri ko muraganira n'ivyo wari usanzwe umubonanamo muri filme wabonye ko umenga bigomba gusa ego ivyo bintu natwe naje nabibona niko bimeze Libert uko ameze mu buzima busanzwe no muri filme birakwa muri filme ni kujya nyene seriye neza abirimo je ndafise ubwoba ariko nijya baby shower nijya veux-tu me poser Fanny yamubwire ko Libert azoyemera je ndafise ubwoba ko Libert azava bisambara bijya biye je ndavyibaza uravyibaza kwita gute ndayisenga Jacqueline atazira mama Josiane nta Josiane twahuye hariya nariko ndahuye umuntu yashite ngaha gute Josi ni sawa muri bwa bumwe ewe ngo waransigiye Josiane afite batoyi bibanga babiri kumbe karashaje cyane ende mama nukuri kwimana
Ega ndabaza kumuvukana. Nukuri murasa n'umwana. Narabangutse nkanikura inkwaha hakagira. Nibaze barangora nitagatirira. Cyo witagatirira. Muze kuza muragora shamu mugora. Kamuza ngavuye acha kumakugora ngo mu ivyo kurya. Areka wowe bimenya. Nyata n'amabanga. None mama kuri kumenga urakunda filime z'abarundi niki wazibonye mu zirigisha cyane zirigisha imico abarundi basanzwe bafise basanzwe bagenderamo kenshi rero byaranyigishije cyane nka umupfakazi arahura n'ibibazo pe arahura n'ingorane nyinshi cyane ariko ndashimira Riberi ukuntu yashoboye kubyitwaramo akaguma hafi y'umupfakazi none umupfakazi aratagara nukuri vraiment hamwe ndafise ikibazo mwe muri abavyeyi umwana ko bamusize batubwiye yuko umwana nk'ubu harakanye haragatirima katameze neza yasigaranye umuyaya wasigaranye umuyaya niko batubwiye ngo nkejo sava cyangwa bamusigiye muco muco none basigaye sawa babuja sasa umukozi wa meri bite madame ni sawa bihazareza ashira umukozi wa meri kwe Benish ubundi ndakubaza abandi bose waba bagije ariko ubu nanjye ngira ndakubaza shaka umbwira amazina yawe yose amazina yanje yose abiri ujefise amazina atatu wenda iryo rya Benish niryo rigira gatatu niryo rigira gatatu nkene abiri yiwawe abiri yiwaje ico ni ikibazo ca mbere ankubise avance je ntaranamubaza reka ndagishure je nitwa amazina abavyeyi bampaye nitwa Ngiriye William Benish urakoze cyane Ngiriye William Benish uranyemerera nkubaze ikindi mbaza ntangorane wowe uwo mumukunda Libert cyangwa uramufana Libert kuba ndamukunda harimo no kumufana yes byose okay nahejeje wahejeje Guys bakoze Stephen ya 257 reka ndamwere kuzina ryo wewe witwa gute witwa Ndarize Rachel sizina ry'abantu bakiri bato cyangwa rarihindu Benish rega nanje ndacyari muto none uri umumama ndi umumama ariko ndacyari muto nturi umumama nyene ariko ndacyari muto tuje muri soro bajya umva Benish rimwe kuri n'umupfakazi urabona ko nubwo yafakaye aguma aronka ntabwo bamuterera ewe nutumeshi turiko atubonye nyene yashize ko vraiment kandi urabona ko aguma atagase nubwo ari umupfakazi ariko aguma aronka nyene umuba hafi akaguma atagata none yakashe kuri ngaha gahashe byagenze gute jendi nga ubushize twahuye kubera uwitwa umupfakazi ariko ubuduhuye kubera uwitwa Soro byose byo muri twafa urabona ni ntabyo kwirwa ya numva ko ntabirenze ngaho havumbaza numbaza ngo ndamuramukunda kuko nabikweretse numbaza ngo uramufana nabikweretse kabisa wenda ari bindi nyene sawa ari bindi basi no kubaza kandi kaganuke basi wamuzaniye basi akandi akaganuke kambere nuko navuze ngo Libert ndamubwira ngo ndagukunda ntumbwire akia Mungu wakumvise gukunda fani rindira dusenge urabonye ingorane yiwe wabonye ingorane yiwe rindira dusenge wasenze he usenze bya wapi unasikia sasa uko nanjara weye wakumvise akaganuke Benish uramukunda ndakunda ariko umva ngomba ndagutandukanirize rero ukunda ndamukunda okay sibyo Soro ndamukunda kuko ibiri ngombwa ko akora hari ibyo arinda gusaba nibiri ngombwa bibaye ngombwa ngo abyihe arabyiha wacyumvise Rachel urahejeje vraiment wabyumvise nagusobanuriye impamvu ndamukunda ndanamufana ibiri ngombwa ko abyiha uribuka hano yamugiye ngo ubu bibaye ngombwa nta gisabo kibahamwo uramwibuka yabibwiye nde tubwire yabibwiye uwitwa Mimi irabibwa bw'abafana yabibwiye nde ishusho y'umuntu yamubwiye ngo bibaye ngombwa uyu mwanya nta gisabo kijyamo ahubwo ndiyiha
sibyo Ari Libera vuga. hari ahandi nawe yaciye ashika ku mupfakazi aramubwira ngo ndakurekeye icyumba umupfakazi aguma kwega ngoya ngo basi ngoya ngo je ndagenda kwirarira abafana wewe uri kurajya oya uri kurajya umupfakazi usugira iki cyenda butingo bono oya aratubesha umupfakazi uretse igituma tubeshe niyo biba ngombwa yari kumubwira nkuko yabwiye Mimi akamubwira ngo ntabwo ari gisabo turarana ngaha mu cyumba wabyumvise ariko Liberi byose agize iki arabishoboye bibaye kwicisha bugufi arabikora bibaye ngombwa ko akomera akikomeza ingufu ziba zikabonekana nahejeje kabisa uyo ni khashira kubwira yuko Libera bibaye ngombwa arabyiha ibitamuraba byose bakwitaje nitwa Kezange Ange Nelly niyo bari barungitse kwibaraba ego ushizuzanye tu ego kizuye utuntu tudushugwa tuje kumwakira bakwizeye cyane burya ni wari kuyibuka agenda muri viru kitahira kubera iki watigika kubera nari ndamukunda ari umukunda ubwo rukundo rwo rwa Libera wabonye kumenga uturutora muri viru makuru ruzane ngahagera urwerekane no mu bandi umukundira iki Libera kunyigisha duha ugwaruka n'abamama bose abanyigisha igese turetse iko mwagiriye surprise kunyi mwaje ngaha mbe nta kindi kintu mwe waje umuteguriye Libera nta kindi niko namubwira ko ndamukunda cyane ndamukunda cyane Libera byumva jambo jya kumera igaruka baragukunda cyane urarengewe mwari mwibwiye bibi oya nazo twabwambwiye mwari mwabwiye ariko umunsi yarabuze ego umunsi yarabuze ariko ibintu ntavyo yarazi oya ndabibona bakoresha iki kitumara kiri yari